Canditse imbere n'inyuma igitabo canje usomye ibiri inyuma wifuza kumenya ibiri imbere ibiri imbere Yes, reka twaramutse tuyifuriza ibihe vyiza aho muri hose turamutse tuyifuriza kuboneka mu kazi kanyu. Namutse twatembereye aha turi mu Ngagara muri seti ya twatembereye umwe mu vyamamare dufise ngaha mu Burundi, umwe mu baririnze ariko akora amahiti yazanye Zaya, azana Icyaka, azana igitabo. Ure indirimbo ayikora ikira trending sana ni indirimbo yise igitabo. Usundi ni mu Party Octavo. Murabona umutipe yatwitse yambaye fresh, look nziza. Twamutembereye tugatunamutse tumuyagishe kubijanye n'indimbo yiwe nshasha tukuramutse bite. Ndabaramukije cyane. Urameze neza. Ndabashimiye cyane. TV ni Kwizera Nana TV. Nana TV. Okay, ndabaramukije cyane kabisa mwubaho cyane. Nawe twamutembereye umusitari wacu muramona yaberewe. Eske tukubaze eske wewe urafise umusista kwambika ko twamatubona miss yose wamababere. Ndamufise man, ndamufise kandi anyitaho cyane. Hari n'igihe ambwira mu gitondo ati musaza ubona ufise agastire ka bière kandi akuzanira ugatwika uyu munsi. Niyubaha kabisa aho yibereye kabisa hariho ni babiri hariho Kmas akabaho na Juma Jux. Okay. Yavuze abasista basanzwe bamwambika eske twarabonye mu ndirimbo yawe nshasha igitabo tuteye tuyinjiramwo amastili wari wambaye ninde yakubwiye yuko ukora style nkiga kugira wishire muri clip yawe. Iyo yari ide ya Logic Jamar niyo yayizanye. Yavuze ati nshaka yuko iyi ndirimbo twakoresha ibintu bisa n'atari ibintu abantu bamenyereye ngaha tugakoresha style za kera nyine. Ari nayo mpamvu mwabonye hariyo creation ya danger y'ubumesha nshasha ngaha. Eske twarabonye indirimbo yawe imaze gusohoka abantu benshi baragize akamwa commentaire menshi iyo style yambaye eske umusiliste yakwambise nawe ubona yaravyakiriye neza kubona asanzwe kwambika izindi impunzi akavuga ati reka ndakwambike style imeze uko. Kubera yuko bivanye n'indirimbo kuntu yari imeze bose barabiravye kuko babivuganye bari kumwe na Logic Jamar ni Juma Jux ama bacabona yuko ntegerezwa gukoresha ziya style kandi vraiment n'ukuri n'ivyamamare biriko bimbwira ati kabisa baratwemeje gatiga clip yarende. Eske indirimbo yawe igitabo uravye kuva isohoka ukuntu abantu bariko barayakira ubona abantu bayakiriye gute ko bayakiriye niko wari uvyipfuza? Nibiragenda neza muga ndashimira cyane abamaze kuyakira bakanayiraba n'abatarayiraba nabo ndabasaba ko bogenda bakaraba kuri Mupati Fantex Official kugira ngo nabo batacikwa n'ivyo bintu byiza turiko turavuga ari navyo byatumye uyu munsi turi ngaha kuri Kwizera Nana TV. No kuvuga ico nizeye ico nuko ivyo ndiko ndakora mu minsi mike barabibona ko indirimbo agaciro ifise itegerezwa kugahabwa kuko nubundi Zaya yamenyekanye after 1 month. Mugabo urumva nubundi je nta cyizere ndata kuko ivyo ndiko ndakora bizohesha agaciro ibikorwa byanje kuko iyi ndirimbo irakazima. Urashobora akapera gatoyi ku iyo ndirimbo basi na 30 secondes kugira abashobora gukurikirana bashobore kumenya iyi ndirimbo ukuntu imeze. Igitabo cyubaha. Canditse imbere n'inyuma igitabo canje usomye ibiri inyuma wifuza kumenya ibiri imbere ibiri imbere indirimbo kweli yayikoze fresh. Eske ide yo kwandika indirimbo kayita igitabo yaje gute? Ide rero zizo gutandukanye ari n'igihe hashobora kuba yarampaye kandi kantu mwa nkaca ndakita igitabo ari nayo mpamvu mwumva nyene ari igitabo gusa ico gitabo kirakaze cubahe kuko igitabo cyanditse imbere n'inyuma. Atari oya ide yaje gutereye kugira ubwa ati jerekana andika amajambo nkaya indirimbo igenda uku nce ndayita n'igitabo. Ide yaje bivanye n'aka gift nahawe tu. Gift nahawe igihe kimwe gawe naraho why muvuge none nyakuvuga yarambugije ni wawe ndi murambona urubona wae yampaye aka gift ama jencha ndagahinduramo ukuntu kubera ko iyo ndakaravye nyene numva ari fresh ndagahindura numva nyene yuko ntegereza kugahinduramo izina kugira ngo igitabo ako kantu niko kavuyemo indirimbo y'igitabo.
wumvise ukuntu ide y'indirimbo ukuntu yayise igitabo aho byavuye naka gift wamuhaye yavuga atereka indimba yita igitabo eske ide yaje gute kugira wumve ko shyamwa umukomedie Ismail Gasore je mpora nshaka kuba creatif ni creatif igifaransa rero ni atari urumva ukuriya nyene nibwo nyene okay no kuvuga je mbashaka ibintu urana nk'ubu dufatiye nk'akarero nk'abarimvye mu Rwanda benshi baramaze gukoresha abakanyomvya baramaze gukoresha abasamusure benshi cyane abakomedian benshi no kuvuga no ngaha duse abakomedian benshi bamamaye abantu bakunda urashaka kuvuga ati umuntu ndamushyize mu ndirimbo hariho contribution ukora mu ndirimbo yanje ari nayo mpamvu vraiment je nshaka kuko urana nka comedy ibintu byose bihuriye muri social media twese turahuriye mu gikorwa kimwe no kuvuga icyo akora nanje nico nkora birashobora guhurira ahantu tubihuje bigafashanya urumva no kuvuga je ni komeze nejo bundi bazobona nzanye nk'undi muntu ugasanga nzanye nkawe kubera ko urumenyesha makuru ibintu tugatwika koko mwabyumvise impamvu yazanye Ismail Gasore eske none Ismail Gasore ntiyakugoye kuronka eske amasene wamuhaye bona yaramugoye canke yaramworoheye Ismail ntiyangoye kuronka kubera ko ari uburyo twari dusanzwe tuvuganamo ngira mwaravyumvise avuga ngo ni manager wanje ujya n'umuniga wanje n'inshuti yanjye cyane hama ntivyagoranye yarakoze igikorwa ciwe neza ahubwo yabikoze gusumba uko navyiyumvira kuko Gasore igikorwa cyose umuhaye agapfa kuba gikunze gusa aragutwikira koko okay twarasuye kubona Jamal warasuye kumwizera Logic Jamal warasuye kumwizera agusora gukorera clip eske wabonye ari mu director ashobora gukorera ibikorwa vyiza canke no kubera ari wagezweho ndazi ko agezweho umugabo siyo mpamvu je nshobora guhitamo umuntu je ndamuhitamo kubera igikorwa yankoreye kuko feedback je nkora ibyo abafanzi banje abakunzi banje bansavye no kuvuga 90% abantu benshi bagiye bambwira yuko Jamal yankoreye ibintu byiza ni kuvuga nanje nategerezwa kudahemukira abakunzi banje nkaba ivyo bansavye no kuvuga Jamal vraiment yubahe yakoze fresh kandi vraiment tuzokorana n'ibintu byinshi cyane kuko ni n'umuntu dukorana tukumvikana ukuntu simvuze ko abo twakoranye imbere ntubona John Elare uriya mutipe yubahwe uriya mutipe yankoreye ibintu bikaza umunsi nzobibabwira urahari ariko ni nko muri 2023 yego okay twumvise igituma yasuye kwiza Logic Jamal yasuye kumukorera clip nziza indimbo nziza nawe ushaka kuja kuri YouTube ya Mupati Octave ukashobora kwiraba indimbo imeze neza yanditse neza amajambo meza clip isa neza yashizemo abaririmbyi yashizemo bambe abakomedie bashoboye kugira amakomedi indirimbo ikatezwa kuryoha eske twitege ikindi gikorwa cyawe gaye kuko turabona indirimbo zawe kurasora mu iminsi kuko dusora wenyene twitege nka collabo yawe iyindi gaye kuko turabonye indirimbo wakoronye na Kiriku yaduze cyane twovuga yuko ari yatumye utangura kumenyekana cyane eske twitege izindi collabo zawe gaye je kubera ko ndumuririmvyi w'umukozi ndakora man kandi nshaka kubaha ibintu bikaze je ndakunda Oleg niwe hora Oleg ari uburyo tuyaga akavuga ati kabisa jewe nihagazeko ndizeye ibikorwa byanje no kuvuga nanje uko bimeze kose collabo nzobaha bishobora kuba ariyo ngaha cyangwa atariyo ngaha kubera yuko deja umuririmvyi abafise kalendare yiwe kandi mane ndababwiza ukuri ndibaza ko igikorwa kizokurikira kizoba ari collabo kandi kazi twitege kai collabo yo muri inzo ngaho wacu canke wo hanze ibintu birarenze wallahi uko ayiprepara yo hanze canke ngai wacu batera umuntu basaka bagurukira navuga ati mpatara si igikorwa cyo ndakora niyo hanze canke yo ngaho iwacu urabwiremo kimwe urabwiramo byose abwiremo kimwe ni kimwe muri ivyo gusa n'ukuri kw'Imana zo birenze yo ndabumva ikigongwe bijya bintu baguma bangwe Mpati ngarakora neza bavuga ngo iki bijya bintu rero bigira bihere mugira mumenye strategy nazanye mu muziki okay tuyitege basi iyo ndirimbo yawe gahe je nkunda gusohora indirimbo yindi maze kugira igihe cyayo cyo ko ishobora gukurikirwa ni nk'umwana warariyo nk'umuvyayi avuga ati jewe ndavyaye umwana muga nzomukurikiza after 2 years canke nk'imyaka 3 ni kuvuga nanje haheze nk'amezi 2 cyangwa kwezi n'igice biravana kuko iyo collabo iri kirategurwa kuko twaranayitanguye
biravana n'igihe tuzokumva yuko bikenewe ko tuyishyira hanze kuko urazi je sinkunda gusohora indirimbo ari audio kandi ari n'igihe ushobora gusanga gukora video ari ibintu bizotugora bivanye nuko wenda urabyumva nawe video oya pana uburyo urifashe neza uburyo mfise ibyamamare ariko nta birenze mani uburyo nyine namwe munafasha abantu wese murabika ikiganiro mumfashe kubera yuko ibyo muzomfasha bizokongereza ku byo mfise Jesse so kuvuga ngo ndi vide gusa sinshaka kuba ibikorwa by'ibipande nshaka kubahiza indirimbo na video sinumva yuko bavuga ngo Burundi bafise abaririmbyi beza bazi kuririmba mugabo mu buryo bw'iterambere bikaguma biri inyuma. Tugarutse kwico kibazo nyene ntibatera imbere eske uravye wewe usanzwe uri umuririmbyi urabona ibibazo abarinzi muhura navyo ni cyayi gituma mudatera imbere cyane nkuko dushigikirana umuririmbyi nyamba afise nkaga connection ahantu runaka ugasanga afise nkaga connection ku muntu ashobora kumucishiriza indirimbo kuri TV yo mu kindi gihugu canke afise nk'umuntu ashobora kumwamamariza akantu ari mu kindi gihugu canke ari ngaha aca vyibikamo man agaca avuga ati ako nagasokere kiwanje ndakababwiye ivyo bica bisarisha bazoca bamfata umva rero ubwo ati mu majambo make ati abarimvye barundi ntibakundana ntibashigikiranye ivyo bintu birashobora kuba ari byo kubera ko deja urabona nk'ubu mfise nk'impuzu we nkabona utambaye muga nkaguma mvuga nti reka mpindure impuzu ya mbere ya kabiri ya gatatu nkubona nko muri imwe urumva my friend Jesse numva ko nzi yuko gufashwa haraho nanje vyangijije kuko nanje narafashijwe n'ubundi ndacyakeneye ubufasha no kuvuga nejo bundi man ushaka kugira chance mu buzima menye yuko ivyo ufise ari utabifise akeneye ubufasha bwawe cyo kimwe nuko nawe ukeneye ubufasha bw'undi muntu je nikomeze ndabitahura cyane nayo mpamvu je vraiment novuga yuko abantu badufasha nawe mwubahwe kabisa mwubahwe natwe abo dufasha bubahwe kuko turashaka yuko nabo bafasha abari munsi yabo. Okay, mwumvise yuko hatumira abandi bantu kugerageza muza munafasha abandi batishoboye nkuko nawe abikora agerageza gufasha batishoboye uko abishoboye nta bintu byinshi afise me aratanga ibyo afise bivuye ku mutima niko mu majambo umutima man. Okay, tuje basi mu buzima busanzwe eske mu party mu buzima busanzwe akunda ibiki? Mu buzima busanzwe nkunda abantu waba nkunda utankunda je ndagerageza kuguhindura je nkunda abantu n'ukuri kw'Imana naho mbaye bazokubwira je man je ndi kumwe n'abantu je simeze fresh nga wabonye je nakabaya kanje. Okay, eske mu bukunda nohe umuntu ukunda cyane ukavuga ati je umuntu ndamukunda sana? Umuntu nkunda umuntu nkunda ndibaza ko ashobora kuba ari papa na mama nibo novuga baza hejuru y'abandi kuko n'uru rukundo mfise ruriho kubera ko bakontribuye kugira nshike kuri iyi si nasanzeho abantu. Nta wundi muntu usukunda? Mfise abantu benshi nkunda cyane je aho mbona nuzuye urukundo urukundo rwinshi akajambo kamwe ku mukunzi wawe bari akajambo kamwe kuri sheri ndamukunda cyane yubahwe kuri shasha ari hose ni shasha mbega shasha je sheri wanje yitwa Zaya nahari yubahwe je ndamwambukije ati ndamuhaye yambu yo ndagukunda cyane baby. Eske mupata akajambo kanyuma ubwira abakunzi bagukurikirana? Abakunzi banje bubahwe ndabakunda cyane kubera yuko nibo batuma mbondiwe no kuvuga abakunzi banje badahari abansi banje boca batuma nsubira hasi cyane kandi abansi benshi wowe rero abansi none mani nk'ukoze nk'akarimbo gacibona rero abatipe bakoze kajya kaboro mani baze kwe bafitaniye amabifu kwe oya ari n'igihe usanga batashimye igikorwa ama mu nyuma naho nkaca nshaka kwa miliyora kugira ndabakorera akantu kugira nyamba twari dutanu tumeze uko sanga ari nka tubiri bamwe bikosoye bavuga ati azogera sanga ari nzira bamuniga kweri yego nivyo nshaka abakunzi banje mubahwe n'abatari abakunzi banje je mumbwira ico dupfa kugira ndagikosore nyamba ari amakosa mfise ndayakosore kubera ko je ndanka kugira umuntu tutumvikana muri ubu buzima kubera tuzokenerana muri byinshi hama ndanabasaba kugira subscribe kuri Mupati Fantex official
muhasanga uturirimbo turyoshye mugume iminsi yanyu igume yigendera fresh yego. Hama kuri Instagram yanjye ni Mupati official muntwikire koko byose na za Spotify mugendeho. Hama na Kwizera Nonant TV mubakorere subscribe kuko uri umukunzi wanje ugaca ubona nk'ibyamamare nk'ibi nk'abajama nk'aba bantemberereye muhira. Hama ugaca uraba ikiganiro ugaca ugenda udakoze subscribe everyone nta bucuti buzaba buhari n'ukuri kuko kunda unkunda kuko nawe nkunda ukaba unkunda by'ukuri uwo nkunda nawe uzomukunde kandi nanjye nzogukundira ugukunda. Okay. Mwumvise ibyo Mupati ababwiye urashaka kuvuga ati tubanaye tugira subscribe kuri channel yacu tugusezere wadukurikiranye bye bye ugira ibihe byiza aho uri hose mwubahwe.